Hello everyone, ndizera ko mukomeye mwese. Uno munsi rero tugiye tubandanye twiga ikindi cigwa cerekeye ibintu bihambaye. Uno munsi turaza kwiga kuvyerekeye some hamwe na any. Kumbure muramaze kuvyumva. Tuzotevye rero dutangure. N'iryari bakoresha some, n'iryari bakoresha any. Mu bisanzwe utu tujambo tubiri twose dukoreshwa mu kwerekana ubwinshi bw'ibintu, ariko batarinze kuvuga igitigiri kanaka. Nk'akarero tuvuze mu Kirundi abantu bamwe tuba tuzi bangana gute. Mu Congereza turashobora guca tuvuga duti some people. Ivyo tugiye kurabira hamwe, reka dutangure na some. Nkuko nayemeje kubibabwira, some ikoreshwa mu kwerekana ubwinshi bw'ibintu canke bw'abantu utarinze kuvuga igitigiri kanaka. Reka dutange akarorero. Nk'akarorero reka turabire hamwe, turashobora kuvuga duti there are some people in the house. Hariho abantu mu nzu ntituzi ingene bangana. Akandi karorero turashobora kuvuga duti they have some cold water in the fridge. Hari amazi akanye muri frigo. No kuvuga ntibagenekereje neza amazi ingene angana, ariko hari amazi kanaka. Ica gatatu turashobora kuvuga duti he often buys some eggs. Akenshi aragura amagi. Niko turashobora kukivuga mu Kirundi. Ego, nkuko ndaberetse murashobora kumva gene mushobora gukoresha some mu kwereka ubwinshi bw'ibintu mutarenze kwerekana igitigiri cyayo. Reka tudatevye naho turabire hamwe ivyerekeye any. Kwanza muri some turabonye neza ko bikoresha mu kwemeza cyangwa muri affirmative nko babivuga. Any ikoreshwa cyane mu bijanye no kubaza ikibazo hamwe no guhakana. Turabe akarero kamwe turashobora kuvuga duti is there any money in your wallet? Is there any money in your wallet? Bino birashobora kutwereka neza yuko uwo muntu ntazi vy'ukuri ko hariho amahera mu ngodomo yawe. Uko ivyo bisigura ati hoba hariho amahera namwe mu ngodomone yawe cyangwa muri porte-monnaie. Mu yandi majambo uwo muntu akeneye kumenya. Nico gituma rero ukoresheje any uba ukeneye kumenya niba hariho n'amahera na make. Turaba kandi karero ka kabiri turashobora kuvuga duti we don't have any pen. We don't have any pen. Nta karamu n'imwe dufise. Akarero ka gatatu we will not have any problem. We will not have any problem. Nta ngorane n'imwe tuzohura nayo. Ego, ndizera cyane ko mushobora kubibona biciye mu rugo rero turashobora kubona neza yuko vyoroshe ko dushobora kubona ingene ikoreshwa some ikoreshwa na any kumwe ikoreshwa. Ariko kandi hariho ivyo bita ama exception. Ivyo tugira turabire hamwe nyene. Nkuko nemeje kubimenyesha, some irakoreshwa cyane mu kukonfirma cyangwa mu kwemeza ikintu. Ariko kandi irashobora gukoreshwa mu kubaza. Ariko igihe ikoreshejwe mu kubaza ibifise intumbero kanaka. Nk'akarero uvuze uti can I have some oranges? Can I have some oranges? Ico gihe uburi kurasaba ikintu wanashaka kenshi barashirako please mu kwerekana yuko ari ubupfasoni. Mugabo kandi bawitega yuko inyishu iza kuba ego. Sico kimwe naho wobaza uti do you have any oranges? Cyangwa can I have any orange? Muri ico gihe uba utazi neza vy'ukuri ko hoba hari inyishu ego iza kuba. Mu yandi majambo ubaza ukoresheje some mu gihe uba witega ko ivyo bintu kumbure wabibonye cyangwa abantu bamuhaja murazinanye uritega ko bihari. Niyo tandukaniro ritoya rihari mugabo kandi rikomeye cyane. Turaba akandi karero ukoresheje some mu kubaza ikibazo. Urashobora kubaza umuntu uti would you like some biscuits? Akana kandi karero ko kwerekana vy'ukuri ingene ushobora kubaza umuntu n'urupfasoni mugabo kandi witega ko aza kuvuga ego. Kubera uramuhereje ikintu kandi iyo umuntu muhereje n'urupfasoni kenshi ntashobora kuvuga oya. Niyo birashoboka ko bashobora kuvuga ati oya vy'ukuri mumbabarire mugabo kenshi ukoresheje some uba witega ko inyishu iza kuba ego. Ego, reka turabe rero ingene duheraheza mu gutanga ubundi burero aho dushobora gukoresha some na any. Some na any birashobora gukoreshwa bifatanye n'utundi tujambo. Nk'akarero ndibaza muramaze kumva bavuga bati someone cyangwa somebody cyangwa something cyangwa somewhere. Ivyo berekana rero ukoresheje some ugaca ushirako kandi kajambo bice bituma ari amajambo ari compose cyangwa afatanye akaca agira ikindi kintu asigura. Nk'akarero tuvuze duti somebody
bisigura ati umuntu kanaka tutazi cyangwa someone canke somewhere ahantu kanaka tutazi ntihari bien précis ntibahagenekereje neza ntuhazi neza muri ubwo buryo nyene hariho someone urashobora gukuraho some ugashirako any ukavuga ati anyone anybody anything anywhere musanzwe any urashobora kuyikoresha no kukandi kajambo kariko kose ndabahereje duke kugira mugire iciyumviro ariko nanifuza ko kumbure bishobotse mukaba mufise nk'akarorero mushobora gutanga murashobora kuca mukandika mu commentaire kugira nzorabe ko vyukuri mu bitahura neza kandi mu vyumva nuko niba vyukuri mwakurikiranye icigwa neza ariko muri make nivyo rero ariko nanifuza yuko kumbure nogenda ndabahereje akarorero kuvyerekeye somewhere nk'akarorero ushobora kuvuga uti my book is somewhere here ni ukuvuga ico gitabo ntuzi aho kiri muguru kuravuga ati igitabo canje kiri amaja ngaha mugabo ntuzi neza aho kiri rero ariko kandi imbere yuko turangiza reka tuvugane cyane kuvyerekeye any irashobora gukoreshwa muri positive cyangwa mu kwemeza nk'akarorero uvuze uti I want any book to read I want any book to read. Ni ukuvuga ati igitabo icyo cyose muri nk'ivyo twari duhejeje kubona mugabo ico gihe ni ukoresheje any ukaca wongera ku ikindi kintu muri rusange uvuga ati nimba igitabo cy'icongereza nimba ari cy'ibiharuro nimba ari cya geography icyo cyo cyose gusa abe ari igitabo I need any book to read ndifuza gusoma cyangwa ndashaka gusoma igitabo icyo cyose akandi karorero if I have any money I will travel to Makamba ninaronka ikintu kizoba muri kazoza mugabo gita hari igisaba kwanza kuronka amahera ninaronka amahera ari wose nzocanja imakamba cyangwa nzotembera Makamba rero ni uko muri make ndizera cyane ko mwabiryoherewe niba mwabikunze mukomeze kwisangiza abandi hama ntibagiye kugira like kubera ugize like musanzwe bifasha abandi benshi kubibona no kwisangiza wanashaka kugira YouTube ibone ko by'ukuri mwabikunze hama ishobore kubisangiza abandi benshi ego murakoze n'ivyo rero ikindi gihe tuzoganira ibindi bitari bike. Have a wonderful time. See you next time. And remember, keep practicing. See you.